wese aduze ikiganza ciwe twongere turamukanye tuguma turamukanya kandi nta kibi kirimo. Amen. Imana ibahezagire, mwakoze cyane abaririmbyi baturongoye n'amasengesho yose amaze gusengerwa hano muri iki kibanza. Iki kibanza kirimo umugisha kandi nangwa yagendewe. Amen. Munyemerere nta wundi yari kumwakira, nta wundi abifitiye uburenganzira atari jewe nyene. Nakire nyakubahwa umutambukanye wanje twagendanye, ahaguruke mu kibanza ciwe aramutse apepeye, nimuhabe mugira ngo na jeje nyene. Amen. Twihuse, uyu n'umugoroba w'ikanguro, n'umugoroba udasanzwe, nico gituma hari ubuntu bukwiye kuri wewe wicaye ku zuba cyangwa uhagaze ku zuba. Wihangane kuko hari umugisha n'ubuntu bugufasha kuba muri iki kibanza kuri uyu mugoroba. Haleluya. Dusome ijambo riri muri Luka igice c'indwi umurongo wa 11, mirongo mikenya, hanyuma tuganira umwanya mutonya icimana yashize ku mutima wanje kijanye n'ikanguro. Yesu azura umwana umupfakazi. Hashize igihe gito aja mu gisagara citwa Naini, abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana nawe. Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara, hasokoroka abajanye umuvyimba kuhamba, ariko yari kinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe. Umwami Yesu amubonye amutera akagongwe, aramubarira ati, ntaco urira. Yigira hafi y'ikigagara agikorako. Abahamvyi barahagarara, aravuga ati, muhungu, ndakubariye ntivyuka. Wari yarapfuye, aravyuka, aricara, atangura kuvuga. Yesu amuha nyina. Bose baterwa n'ubwoba. Abakijijwe bari hano, muduze ibiganza vyanyu. Amen. Murakoze cyane. Abadakijijwe sinirirwa ndababaza, numugisha kubagira muri iki kibanza kandi muri kubutumire budasanzwe. Yesu yabatumiye kuko afise umugambi udasanzwe ku buzima bwanyu. Haleluya. Ariko kandi kuri twebwe ishengero, iri jambo ikanguro riraturaba, kubera ko muri iki gihe biragaragara ko mu ishengero ry'Imana hari itiro, hari gusinzira, hari gutinumbero, hari kwivanga, hari ubuzima bw'agakiza butariko buragaragara mu bitwa ko bakijijwe. Abo bantu canke ubwo buzima, abo bantu bari muri ubwo buzima bakeneye ikanguro. Kuki ikanguro rikenewe mu ishengero ry'Imana? Nukubera ko hari igihe mu buzima bw'umukristo umuntu yumva yumye kandi akagenda azima buke buke. Uburyohe bwo kugendana n'Imana bukagenda bugabanuka. Umuvuduko wo gukorera Imana ukagenda ugabanuka. Ubuzima bw'amasengesho
bukagenda buzima. Gukunda ishengero cyangwa gukoranira hamwe n'abandi bikagenda bitituka. Mbega ntimwumva ko n'ishengero rikeneye ikanguro ga yemwe? Ni bande bemeranya nanje? Haleluya. Imana irashaka gukangura ishengero ryayo. Kubera iki? Hari uruhara rw'Imana mu ikanguro. Uruhara rw'Imana mu ikanguro n'uruhe? Mpwemu Yera akorera mu bavuga butumwa cyangwa mu bapastori, mu bavugishwa, mu ntumwa, mu bigisha, kugira ngo biciye mu ijambo ry'Imana berekane ubuzima butari bwo abizera barimo. Imana irakoresha ubuhanuzi, Imana irakoresha ijambo ryayo, Imana irakoresha inyigisho kugira ngo ibyo byose bigarukane ishengero ry'Imana ku rufatiro. Twese tuvuge ngo amen. Kubera ko iyi ishengero ryavuye ku rufatiro kandi ariryo ryategerezwa gukoreshwa mu ikanguro, ibintu biba bitanguye kumera nabi. Nico gituma muri aka kanya gato nshaka kuvugana n'umukozi w'Imana ari hano, nshaka kuvugana n'umukristo ari hano, uwizera wese ari hano. Imana iraduhamagarira muri iki gikorwa cy'ikanguro, ariko kandi Imana nikoresha abasinziriye, Imana nikoresha bariko barivanga, Imana nikoresha abasubiye inyuma, Imana nikoresha abantu bataye ivyizerwa, Imana nikoresha abantu batakinyotewe, batakishuhiye, abantu batakifitiye Imana igishika, abantu batakinezwe ijambo ryayo. Imana iravugana n'umugeni wayo kuri uyu mugoroba ngo ni wikangure uve mu itiro, Yesu akumurikire. Haleluya, haleluya. Turababara iyo twabuze abacu, twumva hari ikintu dutakaje, tubaherekeza turira. Niko vyari bimeze kuri uyu munsi, ariko haba umugisha udasanzwe kubera ko urupfu ruhuye n'ubugingo, urupfu ruhuye na buzima. Arahagarara ababwira ngo mureke kurira, aregera abikoreye ikiziga arababwira ngo mumushire hasi. Ivyabaye nibiki? Habaye ikanguro. Vuga ngo ikanguro. Ikanguro ni kuvuga iki? Ikanguro ni kuvuga ngo ubuzima. Ahari ikanguro hari ubuzima. Umuntu wese ari muri iki kibanza yumva ameze nkaho atabuzima afise. Soko y'ubuzima ari hano kuri uyu mugoroba. Yatugendeye muri iki kibanza kugira ngo ahembure, asubize ubuzima mu bantu bose bari hano basigaye banyogomba. Ubuzima bwabo bw'agakiza busigaye bwagiye mu imbeho, busigaye arakazuyazi, ntibagishushe, ntibakanye, ntibashushe, nakazuyazi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu nk'abo ikiba gisigaye niki? Nuko badahwa. Icyo kirundi nkoresheje nico? Oya, kudahwa. Oya. Okay, murumva ivyo nashatse kuvuga. Yesu, Mwami Yesu amubonye amutera akagongwe, aramubarira ati ntacurira, yigira hafi ikigaragara canke ngira ngo inderuzo. Agikorako abahamvyi abari bikoreye ico kiziga barahagarara, aravuga ati muhungu ndakubariye nti vyuka. Aricara atangura kuvuga. Yesu amuha nyina. Haleluya, haleluya. Muniza yo mashi, dukomere Yesu amashi. Niwe soko y'ubuzima, niwe atanga ubugingo, niwe ahembura, niwe atuma ubuzima bwacu n'ishengero busubira kugaragarira abaturaba
kugaragarira abadukikuje bakabona ko muri twebwe hari ubuzima, turi vyete bisomeka. Icyo nshaka kuvuga hano nja gusozera ni iki? Ishengero ry'Imana ikanguro riraje, ariko kandi mukozi w'Imana uri hano, mukizwa uri hano, Yesu arakeneye ubuzima bwawe. Inkuru ya Yesaya mu gice cya 6 hariya mu gitabo cya Yesaya irantangaza cyane. Ingene Yesaya ihamagarwa giwe, ndamubona n'ikigereranyo c'ishengero Imana iriko irahagurutsa muri iki gihe. Ishengero ririko ririvanga, umugeni wa Kristo ariko arivanga, ari muri eta yo kuzazanirwa. Ariko kandi naho bigaragara ko hari kibuze, naho bigaragara ko hari bitariko biritabwaho mu buzima bwawe, nagira ndakumenyeshe ngo kuri wewe hariho mission y'Imana, hari Imana igukeneye ko. Imana irashaka kugutuma muri iki gisagara, hano muri Muha, muri Mukaza, muri Nahangwa. Navuze ngo hano muri Muha, ntaco vyose muravyumva. Hariho abantu bariko barasohorwa, hariho abantu bari muri eta yo gupfa, hariho abantu ubuzima bwabo bumerewe nabi. Kandi mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese adafise agakiza, umuntu wese adafise Yesu nk'umwami n'ubuzima bwiwe, mu buzima bwiwe, uwo muntu wese agereranywa n'uwapfuye. Umuntu wese adafise ubugingo bwa Kristo muri we agereranywa n'uwapfuye. Nagira ndababwire shengero, bakozi b'Imana muri ngaha, bakizwa mwese muri hano, muri iki gisagara, muri iki gihugu, muri region, kw'isi turiko, hariho abantu ubuzima bwabo bupfuye, hariho abantu bariko baraja guhambwa, hariho abantu bakeneye gutabarwa, hariho agahinda mu miryango yacu, hariho agahinda mu bisagara vyacu, hariho abantu bapfuye, hariho abantu bakeneye guhemburwa, kandi abo bantu Kristo ijuru rirabadutumako. Ikibabaje niki? Nuko ico gikorwa cyo gutumwa, gutanga ubuzima, gutanga inkuru y'ivyizigiro, mu mashengero yacu turi mu bindi bintu. Mu mashengero yacu twitayeho amazina, twitayeho inyubako, muve mu kurondera ama prestige, muve mu vy'amamodoka, muve mu vy'amazu, kuko abantu baradupfanye. Abantu bariko barapfa mu rumogi, abantu bariko barapfa mu busambanyi, abantu bariko barapfa mu mago, ingo zisambuka, zirigwa zaka, zikarara zaka. Ariko twebwe ivyo turimo nibiki? Turi mu bitari, turi mu biki? Turi mu matitre, dupfa amazina, turi mu biki? Turi mu biki? Shengero ry'Imana turi mu biki? Kandi abantu bariko baradupfana. Abavuga butumwa muri mu biki? Abasenzi muri mu biki? Amasengesho y'iki gihe asigaye avanzwemo n'amatiku, asigaye avanzwemo n'amadiri. Ubuvugishwa bw'iki gihe busigaye buvanzemo n'ama-arrangement, busigaye burimo amatekinike. Kubera iki? Abantu ntibitayeho abantu bacu bariko barapfa, abantu bariko basohorwa mu gisagara, abantu bari ku buzima bwabo buriko bupfutana mu nzoga, mu rumogi, mu busambanyi. Twitayeho ibindi byose. Yesaya amaze guhishurirwa Imana ubwiza bwayo, aratangara, aravuga ngo mbonye ibara, jewe umunyaminwa yanduye, kandi mba hagati y'abanyaminwa yanduye. Imana iravuga ati naho nyene
nashaka ko shengero ubona eta yawe, nashaka ko mukozi wanje ubona ingene usa, ureke uve mu byo kwigirisha, uve mu by'amatitre, uve mu by'ivyubahiro, ubone eta yawe, urabe ingene umerewe, urabe inzigo iri muri wewe, urabe urwanko ruri muri wewe, urabe ukudasenga kuri muri wewe, urabe ibibuze muri wewe. Yesaya aravuga mbonye marayika araza aramusanga n'ikara ryaka ari gukoza ku munwa, amubwira ngo urejejwe, uratunganijwe. Yesaya agira ibihe by'ikanguro kuri uwo munsi. Yesaya arahembuka, Yesaya aba umuntu mushasha. Ako kanya yaratayumva ijwi rivuga ngo iki hariho yibutsa muri timbiri hariya, ndatumane. Sinibaza ku iryo jwi bwari bwo bwa mbere ryavutse. Iryo jwi ko gusemera kw'iryo jwi gushobora kuba kwaramye ibihe byose Yesaya yabayeho, ariko ntiyashobora kuryumva kubera ko ubuzima yararimwo bwo kuvangirwa, ubuzima yararimwo bwo kwitiranya ibi na biriya, ntibwamushobokera kumva ijwi ry'Imana. Ariko amaze gukorwako, amaze gutunganywa, amaze gukangurwa, akayumva iryo jwi, nawe arishura ati ndi hano, barije utuma, nditeguye. Icompa abaririmbyi mwese muri hano hariya, abakozi b'Imana mwese muri hariya, abizera mwese muri hano, uyu mugoroba mukumva ijwi risemerera ribaza ngo ndatuma nde, hanyuma ntimuve hano mutishyuye iryo jwi. Mbega muriteguye gutumwa? Yesaya aravuga ngo ndi hano, barije utuma. Ndabona irindi kanguro igihe cya Ezekiyeli hariya mu bice 37 mu kiyaya cy'amagufa yumye habaye ikigabene data. Ezekiyeli yabaye disponible, Ezekiyeli yabaye sensible, yorohera ijwi ry'Imana, abona ingene ubwo bwoko bw'Imana bumerewe, abona ibitagenda neza mu ihanga rya Isirayeli, atangura gukorabora n'Imana. Imana iramukoresha ngo ikiyaya cyarimo amagufa yumye kihindukamo ingabo zikomeye cyane z'abadorateur, z'abaprofete, z'abigisha, z'abungere, z'abavugabutumwa. Semeni amen. Hari igikorwa kiruta ibindi bikorwa, hari mission iruta izindi mission zose, ni mission y'ikanguro. Imana irashaka guhembura igihugu cyacu, Imana irashaka guhembura cyangwa gukangura igisagara cyacu, ariko ibikoresho cyangwa bishaka gukoresha ni twebwe shengero, ni shengero ry'Imana muri iki gisagara, ni shengero ry'Imana yaserukiwe namwebwe muri hano kuri uyu mugoroba. Mbega ubuzima bwacu bumeze gute? Mbega ubw'igikorwa cy'Imana, mbega mission, ugutumwa, ukurungikwa n'Imana, ntitwabikavye ukurya no kunywa, ntitwabikavye ukubaka amazu, ntitwabikavye imyitwarariko y'imiduga, ntitwabikavye baririmbyi, amastudio n'amamento kuri televiziyo no kuri YouTube. Mbega igikorwa cy'Imana, mission twahawe, ntitwabikavye ivyo bintu byose by'amatiku byose ku bwami bw'Imana, atari ukujya no kunywa. Nimusenyure igikorwa cy'Imana, nimwirengagize kwikanguro, nico kintu gishobora kurodresa imiryango yacu. Ikanguro nico kintu gishobora gusubiza ku murongo ibintu byose bihengamye muri iki gihugu. Ikanguro nico kintu cyonyene gishobora gusubiza ku murongo ubuzima bw'abajene bacu buriko burapfa. Kandi iryo kanguro nitwebwe shengero, nitwebwe shengero Imana iduhamagarira kuba abakozi bayo. Mbega uriteguye
kuri uyu mugoroba, kwitaba ijwi riguhamagara ngo ndatumane. Muhaguruke dusenge.